Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Inamuzi twagiriwe ubuntu n'Imana yo mwijuru. Urabona bino byiza abantu b'Imana. Amina. Unamusi numunsi mwiza cyane. Numunsi Imana yateguye cyagiye muri Edeni. Yo mana we. Oya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kuko ubona buko Imana yarahejeje kubezagira kuva kera ntaranavuga. Yego. Dusomere itanguriro. Umurongo w'icumi n'umunani. Yo mana we. Ati Imana yavuze. Ijambo ryiza cyane. Soma. Uhoraho Imana aravuga. Uhoraho Imana aravuga. Ati si byiza ko uyu muntu yibana we. Si byiza ko uyu muntu yibana wenyene. Yakobo. Si byiza ko kwibana wenyene mana. Oya wasanga n'imbebi ndiye. Yego. Imana iri mwijuru irakwitegereza. Ukuntu uri umusore w'umusongati. Yego. Iravuga ati nkamwe yo kwibana wenyene. Ibintu byo baparalize. Ibandanya. Hinga ndamuronderera umufasha bikwiranye. Yoho! Hinga rero. Ngenda mana. Ngenda. Ndamuronderere umufasha bakwiranye. Yego. Unamusireli Imana yagize iki? Yabikoze. Namwirondereye. We? Namwirondereye. Iki? Ntafashije kumurondera naramwirondereye. Iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo hinga ndamurondere umuntu bikwiranye. Rero Imana yakurondera umuntu mugize iki? Subiramo. Dukwiranye ariko nijya namusanze wabo nja kumwitorerayo. Ubiriza rero niko ndakuraganisha. Atasiyo. Okay bandanya gato. Sunguruka. Umurongo w'19. Ehe. Nuko ibikoko byose byo ku misozi. Nuko rero ibikoko byose byo ku musozi. Nibiguruka. Byose, Ibyo Uhoraho Imana yari yabumvye. Ibyo Uhoraho Imana yari yabumbye byose ni utegereza kugira iki kubiganza. Ibikoko byose biri mu kibira. Wewe ni utegereza kugira iki kubiganza uko uri hejuru yabyo. Janja kuganza imvubu niyangandagura naho. Niyangandagura nimba kuri kuranyosha. Ija kuganza imbwebwe n'ibiki. None nje nabivuze ko ari Imana. Oya yavuze ibikoko kari ibiganza. None janja kubiganza ngo. Utegereza kuganza ibikoko, umugore, umuganze byose biganze. Sawa icyo ndacumva. Okay, bure hageze umwanya wo kwambikana ki impeta. Mugari mbere yo kwambikana impeta. Imbere yo kwambikana impeta hari amajambo mugira mwature. Muvuge. Uze kwenda karirenga ko mana yanje. Imana izomuririmbura. Ayo majambo yakate uvuga yani. Okay. Ambiriza. Tekana. Oroha. Vuga pole ranganze ndakwaye mutima. Vuga jewe Yakobo. Ndemeye. Kumugore wanje. Nzomwubaha. Jana umugore cyangwa ukaba mutini. Nuba umugore. Aya. Wapica n'igikoni. Ndakubaye. None. Akondisi. Genda mwubatse nazo azomanta nyubaye. Amagateka. Banzu bandanye usubiremo ibyo ndiko ndavuga. Yego. Ndamwubahe. Reka mfe kuvuga ndamwubahirize. Ako isire nimbari n'amakondisiyo ndamwubahe. Ndamwubahirize. Ndamukunde kumukunda ndamukunda. Mu maruswa no mu magorwa ndamukunde. Twaravuga yuko nzogukunda mu magorwa. Nayo ngo waramaze tena magorwa naja gukundana na mwana. Bimeze none shefu. Igihe nzoba ngwaye ndi mu nzu. Ntuzofasha cyangwa se uzoteka. Oya ariko je n'amagorwa twavuganye tuzoja kubana. Wewe ubiriza. Niko ndakuraganisha. Urabyumva? Ndaguhashuri. Oya, pastor ndemye. Bandanye. Ubiriza. Iri ni jambo ry'iki? Ry'Imana. Sawa? Yesu ari kumwe natwe. Amina. Ayeko. Kirakora. Amina. Ubiriza. President. Turacyabandanye rega nturakuvaho. None jawe, nakuvugana na jamwangiriye inama. Oya nukuraganisha. None kuvuga ngo turacyabandanya ntiturakuva. Niwagwara nzo kubungabunga ndakuvuze. Umvune tumugora cyatubaye niye pastor.
navuze turasubiramwo okay nari numvise ngo niwagwara nzokubungabunga ndakuvuze vuga ati niwagwara nzokubungabunga ndakuvuze niwatembagara nzokuvyura niwakora amakosa oya subiramwo ano majambo uravyumva none ndiko ndasubiramwo pasi niwagwara nzokubungabunga ndakubahirize niwakora ikosa sinzogukubita urarengera karimbi pasi iryo kosa niyakora ikosa sinzamukubita none turubavu rwawe n'urubavu rwanjye mbonye ruriko ruranyandagira uko rugira tuzomuhanura okay umviriza Garasiya uremeye kubana n'umugabo wawe akaramata subiramwo uragize ki amashi cyane mbega Garasiya umugabo niyagwara bigasiga agafatwa n'iyo ngwara y'inyuma uzomutawaza igisimba Diane pasiteri wumvise pasiteri ibintu atanguye kuzana tekana ndakubajije vuga gose ndakubajije niyagwara Diane uzomutawaza vuga gose pasiteri je nta diyabete marangwara si wewe navuze yishure yishure okay Biliza atasiyo okay impeta mwayizaye yo impeta naziguze kandi nzanzinze namu hehe bata kubako kwa Yesu kububafu ndavuga usubiramo ubwo buboko bwawe ndabahonda uramwambitse mwambire kwanza narutsa pasiteri wakugomba kumuhotera wafushe ubanza gusubiramwo amajambo mvuze uriko uranyumva yego ndakumva écoutez-moi de pas français jewe Yakobo tutse ku kuboko doza shira hejuru imere manura okay manura kandi shira ngaha jewe Yakobo ndakwambitse impeta nk'umugore wanje ndavyemeye kuri umugore wanje mwambike mwambike none gezaho je muri woni nibiki ivyo muri woni nibiki n'umugore wanje radisho dukanye egeri nima pasta bitiko ega nene n'urusengero ruruzuye yewe none uyu n'umugabo wawe ndi umugabo w'edipitani abana babiri mungu wangu we nakutigeze mbwira ikintu na kimwe papa Karine wanyere wewe bwabo ndi warusaje waruvise umwana ngano mfise babiri Karaveri be na Karine pasiteri gawe n'impamvu ngo nagombye kuzana umugore agira kabiri yewe mwaragize mariage pasiteri mu rushengero no mwikomine sinyagira ziriko wewe erega pasita we ntuzi impamvu twagize mariage je n'umugore byari nagiye kuryama sibyo mwijoro ngiye kuryama mu cyumba sibyo urabona ko hatababona nanumva menye ko ibintu bishushe kumbe n'umukoyo kari hasi na diamond urukavuga iki uko ubu pasiteri ari ngaha iri ni cengero ry'Imana ntagomba ko ndara mu cyumba agomba ngo nje kurara muri saro n'umwana wa mugore ndavuga nibyo ntugomba kurara mu cyumba ahubwo numwitire mu rusengero ahari abagabo ntiyakwibara ngo dutahe aho tubabaho hapaka wowe ndamukundereye musigare mugo iyo nyimeta uri kurambika iyo nyimeta none gacawe kutagomba ko ndagucanga mbiriza wa mugore bandu tekane okay musingana preza ziba musingana ni warabaye pale okay
ugomba kujya kunkubita amasodokani wapi sakafini wegerirwa we wa mugore we wa mukobwa we reka ubu nakiri umugabo wawe impeta nta nubwo yari bwayisikane mu kuboko yaza kuba yayisikanyeyo aho mwari kujya kuba si umugabo wawe wa mukobwa si umugabo wawe umugore wawe ni jewe dufitanye abana ariko ibihudu by'uhariya ndiko ndaturuka ndiko ndazimesa hari anye karavura sigara ziraba nawe ngo uri kuragira ubugeni ngaho onye hari impeta yubane nambaye Maria rimwe kabiri gatatu wajya umugore wawe Pastor hasi mu sentare ari mu ishengero nibasohoka pare umvise rero sohoka mujyane n'umugore wawe iki namukwege shari ko kutigeze umubwira uko oya mwese ndabasomera amadayimoni pastor ubu ndakijijwe ndabyemera ndakubwire guhera uno munsi unyibagiwe mu buzima bwanjye wibagire n'imboga yo muhira kuyicamo mviriza wa mukobwa bandureka ngene ndagutekereza bandureka ngene ndagutekereza ngo pale ndanze gutayarongora kazibe ndabizi ingo ndabaraganitse ugenda umutaha murongora oya sinshobora kubyemera afise dodo Jesse ndarongo mutware mugabo irinde kurira amatama yo niwigiye hanyuma pastor impeta sinokeneye ubuzima bwanjye iyo meta iyo jana ndakwereka wende uko bubanza kubaza munafamia tuwameza watu bubanza kubaza mfatire urayimwambika ndabyaza mugamba munyambike urayimwambika yimwambika tora mugamba munyambike meta nose umugabo si umugore wawe yimwambika ukamenya ndakubundura ubwo nawe ndakubundura urayimwambika urayimwambika urabona pare ndiko ndakubaza urayimwambika urayimwambika urabona pastor hari n'Imana iriko iraguhana ngomba urayimwambika ngomba ngwana n'Imana mwishengero Bwana n'Imana iki sishenge urayimwambika pastor oya rero ngaha ni mu rusengero ategereza kuyikwambika yimwambika ndatekenya tega basi umugore wawe mwambike ndatekenya tega gusa ndakwambike ngo mbamene nawe mwambike n'amarori yo mariage pole Chini tena, toka chini. pastor bibiri hetu wirashu Bagabo muhaguruka tugenda kuyora umuti. Lilo, olala, Francine, chorera. Wait, ba people, aho bose mukagira mugire subscribe kuri Mix TV kugira ngo ushobore kubona amakomedi meza, amakomedi ni ibintu byiza cyane bicanga kuri Mix TV, ni fire, lemurota number Mix TV on the air.